uno musi ni tariki 13 ku musi wa kabiri navuga yuko numwe mu misi myiza cyane aho muri hose uri mu bibazo mvuga ni pole in Isaac TV barenda kuzana ama stories ariko aravugwa in town hirya nino ku musi weje rero inkuru novuga yuko yadushikiriye twabonye turavuga ati no inkuru two yiringagiza ilfo tuyisangize nabandi yitwa Mugisha Hassan Magara na Mazi uyu numwe mu bakijya amareresi wanshima azwi cyane ku mareresi yiwe geramenyekana kera ariko kandi uravye no kuri channel ya YouTube arapostinga amareresi yiwe wanashima kabana arabwa anakurikiranwa cyane ku munsi yarapostinze kuri YouTube yiwe ifoto acha kubita kwa majambo caption ivuga iti bakunzi ba filme za Mugisha Movie Company cyane cyane abari barindiriye filme yacu Shasha My Voice uno munsi mube muri hangana gato kuko Imana yaruteye iteka umuryango wa Mugisha na Aisha ariwe mukunzi bungutse umwana w'umukobwa yitwa Mugisha Malika bivanye nico gikorwa citeka umwanya wo kubazanira My Voice ntiwabaye ukiboneka uno munsi ku bushake bw'Imana tuzoyibashirira ko ejo nemugire ibihe vyiza. So ino post rero yagize yacikurikirwa ni foto iri kuratendinga kuri social media yerekana umugore wa Aisha wa Mugisha ari Aisha nyene afise umwana mu bebe like mu maboko afise mabandage ku kuboko uyu mwana bonekaneza yuko yari yaheje kwibungenga yari yaheje kwibaruka yari yaheje kwibaruka ico kibondo Malika. So reka twebwe iwacu nka Isaac TV tumukeze Mugisha kwironkera ikindi kibondo ca kabiri kuri no mukenyezi Aisha. Ndabutsa yuko uno mufasoni babanye ndibaza umwaka ugira uhere atari imyaka ibiri nihenze. So bamaze kuronka rero ibibondo bibiri gusa abana babiri gusa ariko kandi ndabitsa yuko uno mudamu yarafise abandi bana ku wundi mugabo yarafise abandi bana kandi bakuze. So mu bigano twagiye turakorana nabo munimba muvyibuka baragiye baratubwira ingene zagiye biragenda baranatwigine bahuye bo kuri bo. So Mugisha n'umuryango wereka tubakeze cyane ati subirayo ni hababa kuko kuronka ikibondo hageze ikintu cyoroshye cyane ariko tubamenyesha yuko na uyu mwana abonetse mu gihe atakiringo kinini cyane kihaciye bibarutse n'umwana biboneka yuko amwe ma commentaire je ndiko ndahura nayo bamwe bagenda bavuga ati no kumenga bihuse kuvyara undi mwana kumenga ariko ndabibutsa yuko ibi byose Aisha ariwe mutambukanyi wa Mugisha yahisemwo kubikora uku yahisemwo kuemera kuvyara abana bashoka abana benshi mu ntumbero yo kuryohera Mugisha no ndamenyesha yuko numwe mu ba artiste novuga yuko bakunda abana cyane Mugisha akunda abana cyane ku rugero yuko abonye n'umubebe yaca hagarika amaraso aca hagarara. So ndabibutsa yuko Mugisha yari yararongoye umugore wa mbere yitwa Hawala Mar sizi abazi story barayizi ava yuko atararongora Aisha yarafise undi mudamu wa mbere bari babana. So no mudamu nivyakunze ko babandanya kubana baca baratandukana ariko ndamesha yuko batandukanye bafitanye kibondo kimwe bisigura yuko kushaka no mwanya Mugisha ariko bafise abana batatu ariko bivanye n'uyo mwana yavyaye ku mudamu wa mbere yitavye Imana. So bicaye ba obligé yuko Imana iramuherezagiza araronka ariko aronka rero ibindi bibondo. Ndibuka muri interview tugize korana na Aisha twaramubaje kino kikorwa twaramubajije gute azozana umunezero umushinga nawe kuko umushinga nawe kuva abuze umwana we wa mbere ko ari umwana w'umukobwa yakunda cyane kuva abura umwana we wa mbere muri we yabaye nk'uhababutse kuko yavuga ati jewe vraiment ndumva umenga ndabaye desi sinzi ko nzoro nkundi mwana gyari. So
kano kabonge rero kano gahinda yarafise Aisha Mugisha aravuga ati ntugire ikibazo umushinga nawe wanje nzoka kumaramwo iyo rungu ufise uvuga yuko ukeneye abana nzoyikumaramwo niyo mpamvu ubona rero yuko Aisha agiye avyara abana yavye umwana wa mbere w'umuhungu yitwa Chadu je niko nkunda kuvuga mu ariko mu ma interview twabonye bamwita Sadullah so ano mazina rero uno mwana wiwe wa mbere kuri no mushinga ntaye ariko kandi uyu mwana wiwe wa kabiri rero numwigeme yitwa Malika so numunezero ndazi ko ukushaka no mwanya ari umunezero dasanzwe mu muryango wa Mugisha so reka rero tubifurize ibihe byiza tubifurize kubananya baroranirwa mu byo barimwo bagire aho baba bubahwe eka tubamenyesha yuko igikogwa cyo kukina amareresi kuri bo kirabandanya wanashima uravye no kuri channel yawe ya YouTube vraiment film ariko arapostinga ziko zirarabwa of course natari ku muvuduko munini cyane nkuko tubimenyere kuko reka nabwire yuko Mugisha channel yiwe igitangura canke mu bihe biheze channel yararabwa cyane ku muvuduko udasanzwe ariko nubu urabona yuko iri kusubira kuri ritme bivanye nama news agenda aravugwa kwa Mugisha so Mugisha rero amaze imisi ari mu gacire kadasanzwe ama interview we nakiboneka cyane nagitanga ama interview cyane kandi bivanye nuko ibikogwa byamutwaye cyane wanashima n'ibikogwa bya misi yose guma bibatwara cyane reka rero sindabatevye cyane cyangwa sindabacereze cyangwa sindabarambire sindabaduhire sindabaruhishe ngarukiza ngaho ino nkuru reka tubifurize kuroranirwa mu byo barimwo bagire aho baba bubahwe Imana ibahizagire mu ruvyaro rwabo. My name is a classic in Isaac TV anytime muguma muronka ama exclusivity atandukanye bye. Isaac TV. Oh.